nirafata inombero nziza ariko gusa nuko nyuma y'ikiganiro cyahuje Deko na Nico Williams banyaga ibijanye n'amasezerano ndetse Nico Williams anababwira yuko yipfuza kuba ari muri equipe yitwa FC Barcelona mbere gerekerezo ga 14 uno musi nuko aba avoka ba Nico Williams bari kumwe n'abavoka ba equipe ya Barcelona nabo bahuye kugira ngo baganire ibijanye n'amasezerano ariko nubu equipe yitwa Atletico Club Bilbao yo ivuga ngo turi miliyoni 58 za clause liberatoire yiwe munare n'amatax hama mutwara umukino nta yindi gahunda none ko umukinyi badashaka kumugurisha bivuze ngo niba hajibimwo ibijanye n'abashingwa manza mu kirundi ciza hariho gahunda kwa Barcelona cyo gusinyisha umugabo witwa Nico Williams ariko kandi makuru yazo turavuga no munsi aranavugwa ko equipe nayo yitwa Bayern yoba yiteguye guchallenging equipe yitwa Barcelona na chancane mu kurindira ko cyangwa mu gihe cyose ibijyanye na Nico kwa Barcelona byo byanse ariko rubundi amakuru asoko n'umunsi yemezwa na Dialos akavuga ko akor maze kuba iboneka hagati ya Nico Williams na Barcelona gushika muri 31 ariko akaba yohembwa hagati miliyoni 7 ndetse ni miliyoni 8 bigaragara ngo uko umunsi ugenda Nico affaire Nico Williams itera imbere muri equipe ya Barcelona ni nako kandi bigaragara ngo imande zose ya Burundi rwa Nico Williams ndetse n'onde rwa FC Barcelona barabihuriza ko baravyumvikana ko hasigaye gusa kuraba Barcelona iraza kubiri aya mafaranga angana n'ino miliyoni nazo miliyoni zigana ku 58 ndetse n'amataxi yavyo n'ibindi byose baraza kuba bayariha mu buryo bumeze gute uno munsi equipe FC Barcelona ndemeza ngo ibibazo vyose equipe ya Atletico Club do Bilbao iri kwirempoza Barcelona igomba guhura navyo kuko cyambere Barcelona igiye kurondera umusore wa Atletico Club do Bilbao itagomba kugurisha ni Barcelona iri kwishira kuri pressure equipe ya Bilbao kugira ngo barekure umwana yitwa Nico Williams rero Nico Williams amaze kwerekana yuko yifuza kuyisanga muri equipe FC Barcelona Isabwiki usabwa gutanga clause liberatoire yiwe ntabyo kuvuga ngo urumva ngabanyayiki sindakugabanya kuko nitumuguze umwana rempoza kugenda nta kintu nakimwe dufise twakora kugira tumufate mugabo ico tugufatisha niki wo mushaka zana amafaranga agize clause liberatoire yiwe hanyuma tuguhereza umukinyi challenge zo kuzana ngo za Bayern Dominique ngo za Chelsea ngo za ande izo je sindazemera kuko no muzi umwana wenye narivugira neza ati Barcelona itararegura nta yindi equipe ngomba kumviriza Barcelona niyo priorite niyo novuga ngo first step canke intambwe ya mbere ngomba gutera nerekeza ko no kwinjira muri equipe FC Barcelona uno muzi muganje nsubirizo mu bwenge inyuma nkiyumvira none ibintu birinza bizamwo abacamanza ubwo nitubona kumengo bari compliqué no bundi diri zo avisura gupfa nkuko yapfuye mu mwaka urangiye kuko no mu mwaka urangiye si Nico Williams yankiye Barcelona ni kibazo cy'uburyo cakoze kuri FC Barcelona kugera aho equipe ya Atletico Club do Bilbao itega convaincre ku mwana ikamwizeza gutwara Europa League bakinira kuri San Mamés baje ko banabura ikamukubita nimero y'umurejande wabo nka Kere Munier yaramaze kwasohoka muri equipe ya Atletico Club do Bilbao bakamukubita nimero 10 ivyo vyose umwana kitangura kwisanta nk'umustar wa equipe mugabo no musi nawe hari hageze anavuga ngo nimba ndi nyenyeri muri kira Espagne ndimba ndi nyenyeri muri kira equipe ya Atletico Club do Bilbao ntibikwiye guherera hano asubira kwifuza Barcelona amajambo yari yaravuzwe ko Barcelona tomurondera nayo mugabo no muzi na Barcelona bigaragara ngo yarase kumwifuza imaze kubona ngo mu bandi bakinyi bose bo ku nimero 11 twariko turarondera uravya de Moral Kuman ukaraba Rafael yawo ukaraba Luis Diaz Fernando Marulanda ukaraba na Marcus Rashford no agent libre ukaraba na Marcus Rashford bigaragara ngo Perzic muri projet ya Barcelona je sinda namubona bigaragara ngo Nico Williams niwe mukinyi wenyine vyoroshe ko Barcelona ironka kuko ugiye kuraba Rashford na 80 cyangwa 70
dufate makeye Luis Diaz nari musi miliyoni 45 Rashford Manchester United mushaka ko 48 mugabo urumva Barcelona bagira ikibazo cikungene ibijanye n'amagara y'umugabo yitwa Marcus Rashford ibijanye no kungene yamaze kubatera gucizere kungene yagera te bamushaka ko araburabuzwa bamushaka ko 48 mbwe ugiye kuraba ibijanye n'ama tax n'amabonisi yose biraza ko bishika hafi miliyoni 60 yeah ugashobora na niveau Luis Diaz bakubwira 86 kwa Liverpool Rafael Leao ari evoluye mu miliyoni ijana zirenga ugiye kuraba Ademola Lookman nawe nyene ni hafi miliyoni zigera ku 60 ugashobora rero amagara y'umugabo witwa Marcus Rashford nawe ubujyahagaze ubujivuneze isa nk'ikozera muri basira muri no misi waza kuraba ukaraba wanashaka muri style ya Barcelona ugasanga niko na fitingamwo waraba umwuka afite n'abandi bakinnyi ba Barcelona muri equipe nationale yiwe Phil Lahoya ugasanga n'ubundi Nico Williams ni wa fitingamo ni nawe banashaka abakinnyi bose ba Barcelona basije na equipe ati umukinnyi aje muri equipe ya Barcelona vyotubera vyiza ni equipe FC Barcelona no munsi yavuzwemo abawinga bagiye batandukanye twabigarutse ko kenshi cyane mugabo no munsi ugiye kuraba niveau y'umugabo bitwa Rafael Leao niyo niveau iri hejuru y'abawinga bose Barcelona iri kwifuza Rafael Leao afise niveau nziza gusumba Rashford mu gihe Rashford kumugeranya na Rafael Leao ariko nubazume ngo ndamuburiye isoni kubera ko Jenny Mara bakinyi nemera ko abakinyi bakuru yari niveau y'abagabo nka Kylian Mbappe numugabo bitwa Marcus Rashford muga Manchester United ntiyashoboye kumutreta nkuko umwana ameze acazaragira ico kibazo c'amagara rero iyo amaze kubibazo c'amagara umaze kuja mu myaka 27 bientôt 28 nta muntu yoba kigushira ku mutima cyane Luis Diaz niveau yiwe ni nziza muga ntishikiriye Rafael Leao umugabo yitwa Nico Williams niveau yiwe ni nziza gusa ntishikiriye Rafael Leao umugabo yitwa Ademola Lookman nemeza ko ari bafise niveau ntonye muri bano bose Barcelona iri kwirarondera nubwo nawe ari mwiza rero ugiye guprioriza ivyiza wo kuyumvira Rafael Leao mugabo none nimburi kurarizwa na Close Libertadores miliyoni 58 60 ubwo ijana zirenga ko uraza kubuzikura uzitanga muri equipe ya Miras izo possibilities zirahari zuko Miras ishobora kwipfuza Leonardo Araujo hakabicitwa échange hagati ya equipe ya Barcelona na equipe ya Miras mugabo pour le moment je préfère que Barcelone bogore kura Close Libertadores mwana yitwa Nico Williams bicambere Nico numwe mu bakinyi nuvuga ngo yinjiranye profile nk'ya Lamine Yamal uravye vyose profile byose Barcelona yipfuza bizingiye mu mwana yitwa Nico Williams gusumba bana basitare beza ariko mugabo atitsko biribana bigaragara ngo ntirikirorosha ko bivuga ngo kuko umunsi wejo hari n'amakuru yasohotse avuga ngo Barcelona iripfuza kuriha ino Close Libertadores Nico mugabo bakaba bayira mu matranche zimwe zigera ku 58 bakaba bozira mu matranche erega Bilbao iravuga ngo zana amafaranga utorosha kwa Bilbao uterura umukinyi umutwara Mike reka ndakwereka ikintu kimwe nk'ubu mu Burundi dufata akarorero iyo bariho itegeko rivuga ngo ikintu wowe utunze uremerewe kuvuga igiciro cacu nubwo utazobugomba kugira ngo bazi nkuko ukavuga ati Close Libertadores ino telefone ya Mike ni 600 jewe telefone yawe nkaca ndayikunda ntabwo ati rero Mike ivyo 600 ndavyemeye telefone yawe ndayifuza ukambwira ati kubera hari itegeko rero rivuga ritubuza kwivuguruza ndayifuza ko 600 mugabo kabimbwira uzingo ndamubwira 600 kugira ndamwirukane sinshaka kuyitanga jewe nkaca mvuga ati 600 ngire nifunge nkaca nza nkakubwira urumva Mike telefone yawe nzoza ndayakuriye mu matranche n'imiburi mu bice bibiri aho wewe nyene kubera ubusanzwe utanashaka kwigurisha mbya toya nibikunda zana 600 afunze hama ndaguheza telefone ni bibiri muri Bilbao na Barcelona Bilbao giye kwigurira umukinyi wayo itifuza gutakaza inyenyeri imurikira ababaske no muzi mu gace k'ababaske nta mukinyi wa profile nk'ya Nico Williams ari ugomba ushiramo na za equipe za Real Sociedad n'izindi zigiye zitandukanye mugabo no munsi Barcelona nimba yo kwipfuza umugabo yitwa Nico Williams tukaba tuzi ko Close Libertadores yo maze kuyifixa equipe izanye amafaranga umukinyi baramutwara wavyifuza utavyifuza wewe babari barinze aba d'accord we na equipe Bilbao cifatira ahantu havuga ngo ni 60 ntavye mu matranche nimba uvuga kuwa kabiri kuzozo yazanye tora umukinyi mutware kuko nawe arabipfuza mugabo cyo kumbwira ngo mu matranche nagumaha tukomeze kunaniza iyo Barcelona nico gituma n'uri je uvuga ngo
diri y'umugabo witwa Nico Williams iracari kwiradindira kubera ko ikijanye n'amafaranga muri equipe FC Barcelona nikiratora umuti nivyo umugabo witwa Joan Laporta yamaze kuba bamenyesha canke abasezeranira abakunzi FC Barcelona yuko araza kuba novuga ngo abasinyishiriza umustar wo kugwego mpuzamakungu imbere ko baza kwinjira ikibuga ca Camp Nou baheruka kuba basanura ico naco baracinjira muri no saison nshasha igiye gutangura mu kwezi k'umunani inyuma y'inkino zigera kuri 4 canke 5 bazaba bagiriye hanze navuga ngo kubera kitazoba kiraheza gutunganywa mugabo nko guhera mu kwezi kw'icenda equipe FC Barcelona iraza kuba yinjira kuri Camp Nou. Promesse rero y'umugabo witwa Joan Laporta ni promesse yo kwinjirana profile y'umustar de classe mondiale. None ko mu kw'icenda mercato izoba yararangiye ubwo ko akomeje guprometa abantu ubabwira ko equipe iri kwiragaruka kuri regle ya SL 1 amafaranga réellement ariho yo kuzana Nico Williams sino amafaranga atahari ubwo murafise undi mustari muzoja kuronka muri equipe afise clause liberatoire nto y'umunsi y'umugabo witwa Nico Williams kuko ntiwozana Haaland ntiwozana Rafael Leao ntiwozana Luis Diaz hari n'abantu urandire mbona baguma bavuga bati rimwe na rimwe ngo muratubesha niki Barcelona yaratahukanye ibikombe yaratahukanye La Liga itahukana na Super Cup itahukana na Copa del Rey imaze gutahukana ivyo bikombe birumvikana ko amafaranga n'ivyo yarinjiye ariko nanje umbajije gutyo nanakubaza impamvu no munsi equipe ya Barcelona bigaragara ngo ishobora gufatwa na fair play financier habaye iki niba fair play financier igufata mu buryo bwo kugura abakinyi mu mafaranga utinjije mu bijanye n'ingene uburyo bwawe buhagaze kuko fair play finance ifata equipe ivuga ngo wazanye umukinyi miliyoni 200 kandi bigaragara ngo wewe uno mwaka ino saison ntari amafaranga imiliyoni zigera kuri 50 winjije ikigaragara ikintu bakwiye gutahura n'ikimo muri equipe yitwa Barcelona amafaranga n'ivyo yarinjiye mugabo irifo no kuraba amafaranga yinjiriye muri equipe yari imeze gute niho hantu equipe mu bijanye n'ubutunzi yari ihagaze gute ako kanya jewe urabe abantu baba biyumvira ati none nimba equipe mu bibazo bikomeye cyane nyuma y'isoko y'umugabo witwa Jean Marie Bartomeu equipe yarayishe abantu barabe nimba equipe ifise amadina gate ibwo abantu barabe nimba bavuga ati hari ikintu gikomeye cyane kiri muri equipe yitwa FC Barcelona kubwo nabo baheze imyaka 3 canke 4 bariko baratahukana ibikombe ronga amafaranga mu myaka 10 irangiye niba yuko naza gusa kubasereza gura abakinyi ahubwo haro n'ivyo baza kubanza gukemura muri equipe yabo bwite mu myaka 10 irangiye niba yuko equipe FC Barcelona egara abantu bavyibagira equipe yaje muri process yo kubaka ikibuga none uno musi ugiye kuraba gatwumvise ya Safi bamunkundire tugaruke tunaza turangiza kuri dossier ya Nico Williams hama tuze rero kuji dossier equipe ya Real Madrid bishasha mu bimenyerezo amakamera y'indege Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Nivyo cyane unyoye safu sinzira neza cyane samo yiruze neza cyane muri season zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 iyi uteza amatwi ni PJ Classic FM mbere ko dukomeza n'ibindi byose twateguye ko n'umugoroba ku isaha yacu ya mbere reka duce mu makuru agezweho akakanya ariko aravuga agiye atandukanye muri esport muri rusange muri uteza amatwi muciye kuri 97 n'ibice 3 umuntu natwumviriza kandi munaciye no kuri YouTube yacu ariyo PJ Classic Media. Yes, ni amakuru ariko aravugwa hagiye atandukanye mu igura n'igurishwa ku mugabane wa Buraya n'umusore yitwa Federico Chiesa umusore wa kera equipe ya Juventus Zotire yamaze kuba yungana equipe ya Liverpool. Umugabo yitwa Federico Chiesa navuga ngo atagize ibihe vyiza bivanye n'ibibazo vy'imvune ariko arifuzwa mu gihugu ciwabo mu Butaliyano. Equipe ya Napoli umugabo yitwa Antonio Conte ndetse na Mira Asa umugabo yamumenyereje yitwa Maximiliano Allegri barifuza umugabo yitwa Federico Chiesa kuva muri equipe ya Liverpool nayo muri equipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa bafise gahunda zo ko muri Champions League bagomba kuzoba bahagaze neza cyane. Haravuze umugabo witwa Ousmane Vieira fati wa Barcelona, haravuze umugabo witwa Paul Labir Pogba agiye kubagaruka mu bibuga none uno munsi berekeje amaso muri equipe ya Manchester United baravuga ngo nta equipe ija muri Champions League dafise umunyegori mwiza turifuza umugabo witwa Andrew Onana umusore w'umunyakamerun na Samira equipe ya Manchester United nayo mu ijoro ryake mu bucagucagu equipe ya Botafogo kuva mu gihugu ca Brazil
yari kwifatira mu gahanga umugabo witwa Luis Enrique na Paris Saint-Germain yiwe. Umwana muto witwa Igor Jesus abatsinda igitsinda hakiri kare mu gice ca mbere biza kurangira Botafogo novuga ngo ibangamiye equipe ya Paris Saint-Germain. Umugabo witwa Luis Enrique mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru babwira ngo ku mugabane wabura yatwara zinyoye twarakinye nazo equipe zigiye zitandukanye harimo za Liverpool, harimo za Arsenal, harimo za Atletico de Madrid n'izindi zigiye zitandukanye, ariko kuva umwaka w'inkino utangura equipe ya mbere ikomeye dukinye ni equipe kuva mu gihugu ca Brazil yitwa Botafogo, nayo muri equipe ya Manchester City. Ababoss bo mu bitoro bategekanya yuko hamwe umugabo yitwa Jose Pep Guardiola iyo bamaze gukura akarenge nk'umumenyereza mukuru, amaso yose cyari kumusubiriza barerekeza muri equipe ya Como kurondera umugabo yitwa Cesc Fabregas yagivuzwe muri equipe zitandukanye nka za Inter de Milan, ariko biza kurangira gumanye na Como ngo niwe babona yuko yoba uza gukorera mu ngato umugabo yitwa Pep Guardiola, ibintu bikabandanya kumera neza mu Sky Blues. Nayo amakuru ndayarangirize muri equipe ya Arsenal de Ghana umugabo yitwa Martin Zubimendi mu basket wo kwa Real Sociedad, amakuru avugwa yuko umugabo yiriwe mu gisagara ca Londres kumarira ibijanye na transfer canke no gusinya amasezerano mashasha muri equipe ya Arsenal, bategekanya kuca bari ku umugabo yitwa Partey. Nuko rero mu makuru ariko aravugwa akanya kuri dosiye ngo Niko Williams nibaza karejo twobwira abantu, ariko bigaragara ngo uko ku munsi equipe Barcelona yatera imbere mu bijanye n'ibiganiro Barcelona nimba mu myaka nka 10 irangiye Barcelona irashobora ko ari equipe ihomba cyane gusumba izindi zose, kuko uravye amafaranga baguze umugabo witwa Ousmane Dembele, ukarama amafaranga baguze umugabo witwa Philippe Coutinho, ukarama amafaranga baguze Memphis Depay n'abandi bagiye batandukanye, nico babahaye rero birasa muri projet yo kuja kubaka ikibuga ya projet z'uburyo producer uburyo buteye ubwoba aho uri yumvirima uri nese baragaragara bakimvirima mvu n'umunsi umugabo witwa Perez atingana n'umukinyi wese yahejeje contrat muri equipe yiwe. Ibaze nkora mu amafaranga projet Santiago Bernabéu yatwaye equipe yatwara Real Madrid n'umugabo witwa Florentino Perez. Ni nema mvu n'umunsi nimba Paris Saint-Germain guhaye Kylian Mbappé azi y'ubuntu ya uno munsi yaba Paris Saint-Germain urayiguriye Kylian Mbappé wamuguzanga Trent yabamuguriye Liverpool wamuguzanga. Of course ibi byose abakinyirije muri saison heze bose akabinjiza amasezerano ya Antonio Rudiger babahaye bino bikombe na David Alaba nabo mwibuke ko baziyubona muri equipe yabo umwe avuye muri Bayern Chelsea. Projet yari yo yose yifise umuntu akayimonta nabi projet none kara jene mezango ibibazo byose Barcelona yaguyemo si kubera ari equipe yakagombye kubikenye mugabo umugabo yitwa Jose Maria Bartomeu yarabaye umwe mu bantu bavuga ngo bagomba gutwarwa n'ibijobisho, kuko uvuye muri R y'umugabo yitwa MSN Messi Neymar Suarez ugaca wumva yuko vyo kwama bimeze kwa kundi nyene ugira wamutwara ibikombe. Neymar aragiye none Neymar asohotse ugiye kuzana Ousmane Dembele uri sure ko Ousmane Dembele azoba nka Neymar. Ousmane Dembele umuzanye imyaka 2 bikanga ukerekeza muri equipe ya Liverpool ukazana Philippe Coutinho azoza abe Neymar mugabo na bastar ukuye aho bari 160 130 ubaguza amafaranga y'igifyo bashikana muri equipe yawe rero basaba umusaruro uci 180 ari babiri naho baguhaye wisanze mukaga ugiye muri Rio kwa umustar wabo witwa Memphis Depay uramukorokanye muri equipe ugiye muri yewe Barcelona ukumva ngo basinyije ba Serginho Deste ukumva ngo basinyije uyu musore yavuye kwa Betis ari muri Leeds Firpo Junior ukumva ngo basinyije bagiye batandukanye waraba umusaruro bahaye Barcelona mugabo babandi mwasinyisha iyo mwabakuye nk'abami nico kintu uvuga ngo kiriko kirakora kuri FC Barcelona mu bijanye n'amafaranga. Reka rero turabe iyo biherera kuri transfer umugabo witwa Nico Williams Jr, ariko nanje ndabona ndashaka kwemeza ko umugabo witwa Nico Williams Jr buke ashobora kwisanga muri equipe yitwa FC Barcelona, gusa kondisyo kumurishira kubagora yuko abasaba imbere y'igenekerezo bwa 15 kwezi na agomba nabarindira kugera mu 8 champions zitangure niko nubundi ndemeza ngo arinjira ndemera yuko ari umukinyi wa Barcelona uko nabonye mwarujije kuko no mu mwaka uheze siniko yabankiye kuza muri Barcelona ni Barcelona binaniwe. Ni vera kuri dossier umugabo witwa Nico Williams Samuel zanzo 10 minutes igera kundwi muri studio zacu.